Ndasokora musamuse mukurikira televiziyo Renaissance n'umwanya w'amakuru twabateguriye kuri uno munsi wa kabiri tugerekerezo rya kabiri ruhuma umwaka wa 2021 ayo twabateguriye tuyere ku nkuru ziyagize. Ibiganiro hagati ya leta y'u Burundi n'ubumwe bwa Buraya byasubiye gutangura kuri uno munsi wa kabiri. Icifuzo ni kimwe gusubira kunagura imigenderanire yatotsekaye kuva mu mwaka wa 2015 murakurikira mu ntango zano makuru mushikiranganje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Iryo kugwa ry'ibihano ku Burundi ngo rikwiye kwisunga ingingo ya 96 y'amasezerano y'Ikotonu ari nayo iryo shirame ry'ubumwe bwa Buraya ryagendeye ko kugira rifate ivyo bihano aho kamo gategwa n'umuhari MAP Burundi buhire. Boze ari cegera cy'umukuru w'igihugu Frederic Bamvuginyumvira asaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye gutunganya inama rukokoma irimwe abegwa n'ibijanye n'indero kugira hagarukanwe akanovera mu bumenyi hakunegura ibibera mu gisata c'indero nk'umunyagihugu asanzwe. Byose twabategure muri ano makuru mu kanya ni Donito. Ndasubiye kubaha ikaze. Ibiganiro byasubiye gutangura hagati ya leta y'u Burundi n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya bicishije ku bushikiranganje bw'imigenderanire. Impande zose zikaba zihuza ku biganiro vya politike ari ngombwa kuneza y'abarundi n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya. Umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu Albert Shingiro amesha ko impande zose zitegerezwa gushika ku ntambwe nziza yo gusubira kunagura imigenderanire. Tumukurikire. En tant que partenaire de longue date, nous devons éviter de rester prisonniers. Kubera twakoranye kuva kera dutegerezwa kwirinda kuguma tuboshwe n'akahise kugira dutere intambwe turi kumwe mu vyerekeye kazoza k'imigenderanire n'ibihugu vyanyu. Ndazi mwese ko mutayobewe ko ibiduhuza bikomeye kurusha ibidutandukanya. Birumvikana rero ko tudafise uburenganzira bwo kudindiza ibi biganiro. Dutegerezwa kwitanga tutiziganya kugira dusozere bino biganiro. Ubu abanyagihugu b'ibihugu vyacu vyompi baduhanze amaso. Dufise itegeko yo kwerekana ico twashitseko kandi atari ico cose ariko tukerekana intambwe nziza twateye nico abanyagihugu bacu batwitezeko. Tubishoboye izoba ari intsinzi ya twese, tunaniwe nahone tuzoba tunaniriwe hamwe, ariko naganda babwire ko ivyo byo kunanirwa bidashoboka. Turaha kugira dushike kuri iyo ntsinzi. Banyakubahwa museruka ibihugu vyanyu mu Burundi, bashinga ntaye bapfaso ni mwese muri ngaha nkuko musanzwe mubizi. Gukorana hagati y'u Burundi n'ishiramwe ry'umwe bwa Buraya twiyemeje mu kwinjira mu masezerano y'Ikotonu. Twateye kw'igikumu ko 2023 ruheshi umwaka wa 2000 yari afise intumbero yo guteza imbere ibihugu vya Afrika, Caraïbe na Pacifique be no kugira uruhara mu gutsimbataza amahoro n'umutekano hamwe no gutsimbataza intwaro rusangi. Kubera ivyo amasezerano y'Ikotonu igice c'8 agace ka kabiri yarategekanije ibiganiro vya politike ku bibazo bifitiye inyungu impande zose mu ntumbero yo guhanahana amakuru, gushigikirana mu byo gutahurana be no gushinga ibikenewe kurusha ibindi, cane cane mu kwemera ko hari byinshi bihuye hagati y'impande zose be no mu bisata byose mu byo gufashanya bitekanijwe muri ayo masezerano. Ubu dukoranye kugira dushire mu ngiro ivyo twiyemeje bituma dushika gutahurana be no mu gushikirana bishingiye kugerageza koroherezanya. Ico dushaka no kubandanya turondera gushika kunagura imigenderanire n'ubumwe bwa Buraya hamwe n'ibihugu bigize iryo shira hamwe kimwe kimwe kwaco. Notre volonté est d'avancer avec la ferme détermination d'aboutir au réchauffement et à la normalisation des relations avec l'Union européenne, avec les États membres pris individuellement. Mubonano hagati y'ikigo CNC n'ibinyamakuru vyafatiwe ibihano nta kindi ugamije atari uguhuma amaso amakungu kubw'umuhari MAP Burundi buhire wandikiye kuri uno wa kabiri kete urongo ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya. Leta ishaka guhuma amaso iryo shirahamwe kugira rikureho ibihano byafatiye u Burundi. Liberani bashira kandi umuvugizi wo muhari ashimikira ku ngingo ya 96 y'amasezerano y'Ikotonu ari nayo iryo shirahamwe rya Buraya ryagendeye ko kugira rifate ingingo y'ibyo bihano. Tumukurikire. Twashimye kwandikira urongoye la Commission de l'Union Européenne tumwibutsa yuko iyo article ya 96 yo guma yubahirizwa kubera amezi atandatu
Evariste Ndayishimiye yashikiriye ubutegetsi agateka kaza muntu ntikigeze kubahirizwa ahubwo byaranasubiye n'inyuma notanga uburorero nk'umushinga amateka Fabiano Banshijyanino yatawe mu mvuto kubera ivyo yavuze ari ku kazi kiwe n'akarenganyo yafungiwe ubusa hariho umwana w'umupfasoni akiri muto cane yatawe mu munyororo yagirizwa ko yoba ari mu bishe umugabo wiwe murumve hariho rero abavundiye mu nyororo barukuki sinokwibagira bahora mu gisirikare ca kera bishwe ejo bundi kandi bari mu minwe y'igipolisi na cane rero n'imiryango yabo itotezwa bazira abo bavukana nk'umutama mwabonye ku mafoto yaguye mu nyororo ari mu minwe y'igipolisi avukana n'umusodari yishwe mu kwezi kwahera ivyo byose rero tubiterateranije birerekana neza yuko ya article 96 ivyatumye ibihano bishigwaho bitavuyeho bikiriho ahubwo vyasubiye inyuma muri rwo rwandiko rero nivyo twibutsa hanyuma turasaba yuko nyabuna muri ivyo biganiro bariko baragira ibihugu vya Buraya vyoshira imbere iyo article 96 ikaguma yubahirizwa kandi igashira imbere ivyapfundiswe na Conseil de Sécurité des Nations Unies mu kwezi kwa Kigarama guheze murazi yuko basohoye urwandiko ruvuga neza yuko ibihugu vya Buraya byofashanya n'ibihugu vya Afrika Union Africaine na EAC nishira hamwe vy'ibihugu biri mu karere k'ibiyaga binini kugira bafashwe abarundi bicare hamwe bumvikane batorera inyishu ibibazo bihanze Burundi bisunze ishira accord d'Arusha. Uno musi ibiganiro hagati ya leta n'u Burundi kuri uno musi wa kabiri bibaye ari uko habaye umubonano hagati ya CNC hamwe n'ibinyamakuru byafatiwe ingingo biri mu bihano mbega ivyo nico bari kiri muri bimwe byo bavyerekana yuko leta iri kishira mu ngiro neza ivyo iri kirasabwa n'abanyaburaya nivyo ibiganiro biriko biraba bibaye CNC yarayitumiye abamenyesha makuru ayo namayeri kugira bahenda makungu kugira makungu Union Européenne ikureho ibihano yafashe muti kubera iki kubera icambere coco yaba bifuza ko ibintu bigenda neza bari kumviriza abarundi bari kumviriza makungu ubutegetsi bw'Ubujumbura bugafata ingingo zirashe zukurekura abanyororo bose zigafata ingingo zukugurura guha uburenganzira amaradiyo yaturiwe n'amateleviziyo agasubira gukora ivyo navyo nibishoboka bidaciye mu biganiro kuko abahunze bazohunguka baronse ikimenyamenya yuko umutekano wabo ari wose. Turanera makuru twabateguriye Ndayishimiye ngo biramugora kumenya uruhara rwiwe nk'umukuru w'igihugu mu gufata ingingo kuko hamwe yifata nk'umunyagihugu muto bivugwa n'uwahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu inyuma yaho umukuru w'igihugu Ndayishimiye avugiye ko abanyeshuri muri kino gihe atabumenyi bagifise. Frederic Bamvuginyumvira gasaba ko tunganywa inama rukokoma irimwe abegwa bose nibijanye n'indero yo mu mashure kugira hagarukanwe indero y'akanovera mu bumenyi na cyane kurikira Frederic Bamvuginyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu. Kuva intambara ije abana ntibize no kuvuga bize kwigisha ntibize ubuhinga buhanitse ubu nico gutuma uyu munsi batanga ivyo bafise none ikosa ni ryabo habe namba leta irigira yicariti reka tugire rukokoma rw'indero duhamagare abarimu
abahinga mu ndero, abarimu, abavyeyi, abana tugira rukokoma turaba ingene twokwiga, ingene twovyura akanovera k'indero. Ko atavyavuga abivugiraho gusa yirenganira. Ntibishoboka kwibuza ko umukuru w'igihugu ashobora kuvuga mwene ivyo, kuko niwe afise urupfunguruzo yabwirizwa kwerekana ati ndabona ikibazo ngizi inyishu. Mugabo ntaze kuvuga nk'abandi banyagihugu basanzwe bariko baratera inkuru bari kwicupa ngo ibibazo bya nibi. Umukuru w'igihugu avuga ijambo yerekana ikibazo, ariko cyane cyane yerekana umuti. Rero imbyindero byarasubiye inyuma, ni by'ukuri sagaseseshwa rumuri. Mugabo si kibazo cy'umwarimu, no mwarimu ko atari intambara be ko atavuga hoho ni ruhara rw'abagwana mu gusambura amashuri no mu kuyaturira. Ko bataruvuga ibyo byose ni intambara. Rero intambara yazanye ibibazo byinshi mu gihugu, harimo n'ikibazo c'indero, ku buryo uyu munsi ikintu dukwiye ca mbere n'amahoro. Naduha amahoro, abahunze batahuke, ibinyamakuru bitahuke, abanyepolitike batahuke, aba bantu bose bagende mu gihugu, hama twicare tuganire ingene dutwarana. Uko nashobora gutwaza ku nguvu mwene uko aza nibigira amajambo mwene turakeneye kwicarana tuvugane ibibazo ingene bimeze, hanyuma twicare tubitorere umuti turi hamwe. Mugo kwibaza ati harya arajandajanda kibaza ati ni sawa ko ndi president, ariko amenye ko ibibazo ari umurengera kandi tubwiza kwitabitoreye umuti bizoduhitana. Tubana n'amakuru twabateguriye mu gisata c'ubutungane. Cishahayo Theodesi arafungiwe mu ibohero ry'igipolisi ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi haraheze indwi imwe. Uyo mupfakazi w'abana batandatu yahagaritswe inyuma y'ukumvirizwa ku munsi wa gatatu w'indwi iheze n'umushikiriza manza mukuru mu ntara ya Karusi, urongoye igipolisi mu ntara, buramatari hamwe n'urongoye ibiro vy'iperereza ikarusi. Karini Mbarushimana buramatari w'intara ya Karusi muri ico gihe yabwagirije ko yashatse kumuroga, naho umutahe wo kumufunga wasohotse wanditse ko ibindi vyaha. Tubibaze Frank Kazi. Iyo fungwa ry'uwo mufasoni ryabaye inyuma y'amatati amaze imyaka 2 irenga. Nk'uko amakuru yo kwizera dukuri Karusi bivuga, Theodesi Cishahayo n'umudandazi aranguza ibinyobwa vya Brarudi. Akaba afise depo y'inzoga bita Mega SSD, isanze ariyo yaranguza ibinyobwa ku badandaza abandi bo mu ntara ya Karusi no ku bandi begereye iyo ntara. Ariko buramatari w'intara ya Karusi Karini Mbarushimana yoba yaripfuje kuva kera guha iyo depo abandi, abanje kuyaka uyu mufasoni Theodesi Cishahayo. Amaze kwanka gutanga iyo depo, buramatari yahavuye afata ingingo yo kumugarira urudandazwa rwiwe. Nk'uko amakuru dukura i Karusi abivuga, buramatari yagirije uyo mukenyezi w'umudandaza kuba yatanze ibinyobwa kubo adategerezwa kubiha, babihabwa n'abandi, bifatwa nk'inyenda muvano yo kumugarira. Kuva kuri 20 Kigarama 2018 niho buramatari yugara burundu iyo depo gushika no munsi. Muri iyo depo nk'uko amakuru ava i Karusi abivuga, yugawe harimo amakaziye y'inzoga z'ubwoko bwose zirenga 6250 zifise agaciro k'amafaranga y'amarundi arenga miliyoni 15. Ikibabaza abaha Karusi nuko izo nzoga zimaze y'igihe kinini zishobora kuba zarapfuye zose, zaramaze kuba uruhombo kuri Theodesi. Igitangaza abaha Karusi nuko inyuma y'ico gihe cose, aho kwiyumvira gutunganiriza uyo mupfakazi, buramatara ariko muremeka inkoni ishushe bikunda fungwe. Ababanyi ba Theodesi bakaba basaba ko ubutungane bwokora akazi kabwo bugatunganiriza uwo mukenyezi ariko aratotezwa. Iruhande y'iryo fungwa ry'idepo yiwe, andi makamyo ya Theodesi yafashwe ku itegeko rya buramatari yuzuye ibidandazwa, nk'uko amakuru ava Karusi abandanya bivuga. Bamwe mu begereye ibiro vya buramatari bakaba banegura ko izo ngingo zaje gusubiza inyuma ubutunzi bwa komine ya Buhiga butakironka amakori bwari busanzwe buronka muri urwo rudandazwa rwa Theodesi. Bemeza ko uwo mukenyezi yatanga ikori ringana n'ibihumbi 260 ku kwezi. Nukuvuga ko ku mwaka komine yaronka amafaranga arenga miliyoni 3, mu myaka 2 akaba yari kubabaye miliyoni 6, udaharuye ayandi mafaranga atangwa n'abadandaza na Theodesi yategerezwa gutanga muri ico gihe cose mu kigega ca komine Buhiga.
mu gihe ubwa mbere yagirizwa kuba yashatse kuroga Buramatari ariko ku mutahe baca barahindura bandika ko Theodosi yatutse imbonerakure yongera tuka abanywanyi b'umugambwe CNDD FDD. Farondeye umushikiriza amanza wa Karusi ariko ntiyashimye kugira icyo ashikirije kuri iryo hindura ry'ibirego, nayo Buramatari we ntiyitavye telefone yiwe. Bavyeyi, mu gihe habonetse uwanduye mu muryango COVID-19, uruhara rwanyu ni ntangere. Bihute gufata kandi mubahirize za ngingo n'inyifato zibereye, twese duhimirizwa gufata kugira uwanduye ntiyanduze abandi. Uruhara rwanyu rwo gutanga izo nyigisho kugira muzitire mutaronerwa ingaruka z'ico kiza ku muryango wanyu. Nkako mu muryango handuye benshi hahomba vyinshi, amagara arasinzikara, imirimo irahagarara, n'amikoro yawo agaherera mu kwivuza. Kora ibibereye mukingira abanyu ntimutwe kwicuza ataco mu kivuna. Ako nakamo kumuhari n'amahoro, abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano. Frank Kaze tumukengurukire tuananiza no makuru kuno nkuru ivugwa mu gihugu cy'u Buganda. Bobi Wine yaritwariye ku munsi wa mbere imbere ya sentare nkuru y'igihugu watavuga rumwe na leta y'u Buganda asaba ko ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu itariki 14/0 byofutwa. Avuga ko ayo matora yaranzwe n'ubusuma bwatumye uri Museveni asubira gutogwa kuva aho itegeko ryo gufunga icamaso Bobi Wine rikuriweho itariki 26/0 yagumye yijanye imitima kwitwara imbere y'iyo sentare. Avuga ko atinya ko iyo sentare itoca neza ugo rubanza. Sentare nkuru y'igihugu rero ikaba ifise iminsi 45 kugira ice ugo rubanza. Imbere yo gusozera n'amakuru rero n'umwanya w'ikigabane kw'isoko gitegurwa n'urunani rw'amaradiyo RPA Inzamba na Televiziyo Renaissance. Uno munsi igabane kw'isoko gishimikira ku kamo karaye gatewe na Evariste Ndayishimiye kugutorera inyishu byatumye nako bimenyesha makuru bimwe bifatirwa ibihano mu Burundi. Kw'isoko mu gishikirizwa na Thierry Bigirindavi. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Ni kimwe mu bintu nyamukuru yashikirije mu ruganda rw'amuhuje n'amesha makuru kuri uwa kane i Bujumbura. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yategetse urwego rugenzura uko ibinyamakuru bikora CNC kuvugana n'ibinyamakuru vyafatiwe ibihano amatati yo muri kahise ngo atorege umuti. Naho bimwe mu binyamakuru byaciye bitumwa ko na CNC ivyo Evariste Ndayishimiye yashikirije byacari mu gifungu cinshi nkuko muza kuvyumva muri kino kigabane kw'isoko cyo kuri 30/0 umwaka wa 2021 mugishikirizwa na Thierry Bigirindavyi. Kaze. Inyuma y'umwanya munini ariko aravuga inyifato kubwiwe abona ko amenyesha makuru bakwiye kugira mu mwuga wabo, umukuru w'igihugu yahavuye avuga amajambo yanejereje kurusha yandi amenyesha makuru bariko baramwumviriza hari mu ruganda wo kuri uwa kane. Ayo majambo Evariste Ndayishimiye yavuze yari yerekeye ugukura ibihano kumenyesha makuru. Ico ndabwiye cyo ndaremereye nuko n'amatate twageze mu kahise duteza kurondera ingene atorerwa umuti. Hariho imenyesha makuru byafatiwe ingingo ndakubwire senesi camuja hamwe mwicarane murabe ingene mubitorera umuti tubiheze twese tuje kukivi aga karakahise none ahantu no kwicara twicanye none vyo turiko turabica none twiyice tugaye kahise kacu ivyo twaradukora bibi bafate ivyo binyamakuru vyicarane na senese bavuge bati twebwe ubu turafashe inzira yo guteza imbere igihugu twese turi kumwe nta ngorane kuko natwe turemeza yuko ibimenyesha bakuru birafise ico bikora mu buzima bw'abene gihugu. Bukeye ku munsi wa gatanu urwego CNC rwahavuye rusohora ubutumire ku bimenyesha makuru
ubutumire bwavuga ko urwo rwego rutunganije inama ku munsi wa mbere yo kwigira hamwe n'abarongoye ibyo bimenyesha makuru vyafatiwe ibihano ukuntu intambamyi zituma badakorera ku butaka bw'u Burundi zotorega umuti. Ariko nubu igifungu kiracariho kuko ino Samozi arongoye urwego ruraba ingene emesha makuru bikora OPEB akaba n'umuyobozi wa televiziyo Renaissance iri mu zaturiwe mu mwaka wa 2015 nta muco afise kubatumiwe muri iyo nama. Ako kamo ni kaba karaba amaradiyo y'abarundi kuko hariho za BBC hariho za Voice of America ni kaba karaba RPA Bonesha Tele Renaissance twakira neza kuko nikaba karaba ibyo bimenyesha makuru byose twe twibaza ko ari intambwe nziza yotuma abantu bicara bakavugana ibibazo bigatera bikaronkisho. Icya kabiri twebwe baduteye akamo ko kuganira turihuta cyane turabyemera kuganira kuko nicyo twamye dusaba kuva na kera kuganira kugira ibibazo bitora inyishu. Murazi neza ko ibibazo ni byinshi dufise. Hari ikibazo cy'umutekano bamwe muri twebwe bahunze bagira bicwe abandi bahunze kugira ntibatabwe mu mvuto abandi bahunze baranatotejwe n'abari mu gihugu turabona ingene babayeho ni ngombwa ibyo bibazo tubiganire. Hariho ikibazo bindi kumenyesha makuru ntibishobora gusubira kugira uburenganzira mu gihe uburenganzira bw'abandi nabo bose b'abarundi ari societe civile ari migambwe ari n'abarundi basanzwe murazi ko hari ibihumbi by'abarundi bafunze bazira ibyiyumviro byabo abishwe abatabuze irengero ryabo abo bose ntitubona neza ingene twebwe tworonka umwe kwidegembya abandi barundi batagufise. Nico gituma twiyumvira ko ari ngombwa ko ibiganiro bitaba iby'abamenyesha makuru b'ibinyamakuru byigenga gusa na leta nabo bandi bose ho biganira kugira ibibazo bitebe bironke inyishu Uburundi butebe buve ibuzimu bugaruka ibuntu. Ibibazo biracari byinshi rero mu bimenyesha makuru vyaturiwe bitazi neza ko bizotumirwa muri ivyo biganiro hakaba harimwo radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na televiziyo Renaissance. Amaze kumenyekana ko batumiwe harimwo VOA ijwi rya Amerika, BBC y'Abongereza hamwe na radio Bonesha FM. Akaba naho kigabane ku isoko mwareko mushikirizwa na Thierry Bigirindavyi kigarukiye naho ubutaha. Cyari kiganiro ku isoko. Arakoze na Thierry Bigirindavyi na hano rero amakuru twabategura kuri no munsi wa kabiri cyo tuyasozerana bashimire mwese mariko muradukurikira naho ubutaha.